Impunzi zahungiye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo RDC mu makambi ya Rusenda na Murongwe zirasinzikajwe n'ikiza ca malaria itema igatongora ku munsi kuva hagati z'ukwezi kwa Kigarama abantu barafatwa ku bwinshi n'ico kiza. Mu nkambi ya Rusenda irimwo impunzi zababa ibihumbi 25 harafatwa n'imiburiburi abantu 145 ku munsi. Mw'ikambi ya Murongwe irimwo impunzi zishika ibihumbi 10 abashika 80 barafatwa na malaria ku munsi. Ababangamiwe cane rero n'ico kiza n'abana. Mu nkambi ya Rusenda haramaze kwitaba Imana abashika 5 bahitanywe n'ico kiza kuva itariki 9 z'uku kwezi. Ico kiza kiriko gitema gitongora mu gihe inzara n'inzaragiza yugarije izo mpunzi. Umutekano muke nawo ugasongera isibe kuko zimwe mu mpunzi zirara rubunda kuva mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo uheze. Ni mu gihe kandi abaganga bakora bigura intege kubera kutaronka udushahara twabo ku gihe. Dusaba rero abarongoye ayo makambi kwitaho ineza y'izo mpunzi mu kuzubahiriza mu burenganzira bwazo no mu cubahiro cazo nk'abantu bari mu bihe vy'ubuzima budasanzwe. Ishirahamwe HCR naryo turisaba ko ryokora ivyo ryiyemeje rikingira impunzi mu mpande zose z'ubuzima. Iyo nzara izura inzara niyo isongera isibe bitewe n'ico kiza ca malaria kuko umuti wa malaria ntaco umaze mu mubiri wiziziwe n'ikigoyi.